Nangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mudahengeshanya kutwumviriza muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, abari muri leta zunze ubumwe z'Abanyamerika nyine, abari muri Canada, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'Abanyaburaya mu bihugu bitandukanye, Ububirigi, Ubufaransa, Ubudage, mwese kandi mudukurikira muherereye muri Aziya, Qatar, Oman na Arabia Saudite, abadukurikira muherereye muri South Africa, muri Afurika y'ubumanuko, abari muri Zambia i Lusaka, mwese mudukurikira muherereye mu buseruko, muri Tanzania, abari mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, abari muri Uganda, muri Kenya, mu bihugu by'ibiyaga binini, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, komine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama ugaca uja ngaha iburyo ugafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Niba hari iciyumviro canke intererano wosiga iciyumviro cawe uja ngaho muri komanteri ugaca ukirungika. Amakuru yacu reka tuyatangurire mu mutekano. Umutekano urabandanya guhungabana, urahungabanywa n'imbonerakure zaronse ibigwanisho, ibiziga birabandanya kugenda bitogwa ijya nino. Mu ntara ya Gitega haraye hatowe ikindi kiziga mu ruzi Mutwenzi, aho rero ico kiziga cari c'umusore yamenyekanye ku izina rya Eliya, kikaba naco catowe gitemwe ijosi, umutwe uri iruhande rwaco. Bikavuga ko rero urwo ruzi rusa nkaho rwabaye itongo ry'abantu, abaye imva canke itongo ry'abantu, aho bariko barica abantu bakaja kubatayo. Ni mu gihe kandi hari haheruka kumvikana urundi rupfu rw'umuhisi bise wamenyekanye ku izina rya Firmino, nawe yari yatawe ikiziga muri urwo ruzi. Ico kikaba carabonywe n'umwana mutoyi, akaba ari we yaciye aja guhamagara abanyagihugu baca bakivanayo. Ni mu gihe kandi tubashikiriza tuje muri politike, urupfu rw'umuhisi Evariste Manirumva, uyu akaba yarakorera ikigo Oricom, ikigo cishinze kugwanya igiturire ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uyu yishwe kuwa munani Ndamukiza umwaka w'2009. Abiwe barasaba ko ubutegetsi bwotanga umuco kubagandaguye uyu Evariste Manirumva. Uyu rero bikaba bivugwa ko urupfu rwiwe rwagizwemwo uruhara n'ibihangange bikomakomeye cane kuri ubu ngubu biri mu butegetsi. Igihangange ca mbere kiri mu butegetsi ni Gervasi Ndirakobuca batazira Ndakugarika. Ico gihe akaba yarakorana na Adolphe Nshimirimana, General Adolphe Nshimirimana, akaba yaratwara iperereza muri ico gihe mu mwaka wa 2009. Uyundi avugwa ni Desire Uwamahoro, komiseri. Uyu nguyu arapfunze mw'idosiyo imwe na Bunyoni. Uyu nawe yari igihangange gikomeye cane mw'iperereza. Uyundi ni Kazungu. Kazungu yarazwi ku izina rya Kazungu, nawe yari umupolisi akomakomeye cane, yaratumwa n'abo ba Desire, batumwe na Gervasi Ndirakobuca hamwe na Bunyoni. Mbere kandi kuri ubu ngubu bikaba biri kuvugwa ko rero bivanye nuko uyu Evariste Manirumva yagandaguwe, yafashwe n'iperereza, yatwawe n'ivyo bihangange bikamutwara mu muduga w'iperereza mu bwoko bwa Hiace, bakamujana aho iperereza rikorera, hanyuma bagaca bamujana ku kigo Oricom yakorera. Nyuma ikiziga ciwe bakaza kugita iwe muhira, akaba ari naho catowe. Uyu mugabo Evariste Manirumva akaba yarazize iperereza yariko arakora ku bigwanisho ivyo bihangange mu butegetsi bw'igihugu c'u Burundi vyari vyaraguze izo nkoho, ivyo bigwanisho, ariko bikanyegeza
ivyo bigwanisho vyaranyegejwe ntivyashika ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi leta yari yasohoye amahera yo kuja kugura ivyo bigwanisho. Ico kirego canke iryo perereza rero yariko arakurikirana ngo yoba ariryo yazize kuko uko abari bamufise vyari ibihangange, bari abategetsi bakomakomeye cane ariko akaba yaraciye atogwa ikiziga. Abanyamerika nabo igipolisi ca FBI carifashishijwe mu gukora iperereza. Mu gukora iperereza rero co cakoze ubuhinga bukomakomeye cane gisaba ko abafashwe bagirizwa urwo rupfu kuko hakozwe irementanya hagira abahagarikwa babagiriza ko aribo bamwishe. Ngo amakanda yatowe ku bikoresho basanze vyicishijwe uyo muhisi Evariste Manirumva yakoreraga ikigo Oricom akurikirana ikirego canke iperereza ku bigwanisho vyari vyaraguzwe na leta y'u Burundi ariko ntibishike ngaha mu gihugu, ngo bikaba vyaraboneka ko ari abo bategetsi bamugandaguye, abo bapolisi, abo bajenero bamwishe. Ngo kuko amakanda yatowe kuri ivyo bikoresho ngo yari ahabanye cane, yari atandukanye n'abafashwe bagirizwa ko aribo bamwishe. Igipolisi ca FBI c'abanyamerika kikaba cari casavye ko hapimwa canke hafatwa amakanda ya Gervas Ndirakobuca, amakanda ya General Adolphe Nshimirimana, amakanda ya Kazungu n'amakanda ya Desire Uwamahoro. Ariko ngo leta ntavyo yigeze ikora kuko ngo yikeka ko nyine yari ibizi ko aribo babagandaguye, ntago yagomba gufata amakanda y'abo bagabo ku bikoresho babandanyije bakoresha bamwica, vyagomba guhita bigaragara umuco ukaja habona. Gushika mangaya kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 gushika kino gihe imyaka 15 irarumanye iruzuye, ubutegetsi bwa Gitega, ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwanse gukurikirana urwo rubanza. Urwo rubanza kandi rwari muri sentare kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013. Aba Evariste Nshimirimana ababuze uwabo bakaba babandanya gusemerera basaba ko urwo rubanza rwobandanya. Sentare nayo ngo yararuretse ntaco iriko irarukorako. Tuvuye ngaho kuri iyo nkuru ya Evariste Manirumva wagandaguwe n'ubutegetsi nk'uko rero bavuga ko ari crime d'etat, ari ubutegetsi bwayikoze, kuri ubu ngubu ngo biraboneka ko ibyago bishobora gusubira gushikira Uburundi bivanye ibikoresho biriko birahabwa imbonerakure. Imbonerakure ijya nino ziriko ziraronka imipanga, iyo mipanga kandi ikaba yaraguzwe n'ubutegetsi. Abategetsi batandukanye si rimwe si kabiri bumvikana bavuga ko urwaruka uwiswe imbonerakure wese agomba kwijukira ivya gisirikari, akigishwa ivya gisirikari, akazohabwa n'ibigwanisho. Bakaba baratanguye kubaha imipanga rero yo kujana gukizura ijya nino. Bamwe bati ibiziga biriko biratogwa vyaciwe imitwe, ata ibindi bikoresho biriko birifashishwa atari iyo mipanga iri gutangwa n'ubutegetsi bwa Gitega, iri gutangwa na leta bayiha imbonerakure. Amakuru atandukanye ariko aravugwa, bamwe mu batari bakeya abasenyeri ba Ekiriziya Gatolika, yoba Musenyeri Gervais Banshimiyubusa na Musenyeri Simoni Ntamwana, aba barabandanya gusemerera basaba ko ubutegetsi bwa Gitega ivyo burimwo vyose bugomba guheba agatima kabi bufise. Abategetsi bafise agatima kabi cane cane ko gukumirana, kandi ko n'ivyo bigwanisho biriko bihabwa imbonerakure bishobora gukwega akarambaraye.
Uyu Sylvestre Ntibantunganya we yahoze ari umukuru w'igihugu nawe yararemesheje ikiganiro ikiyago avuga ko abategetsi kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku mutoyi nta disipurine bafise, ko batagomba biboneka ko igihugu barimo barakica, barimo barasahura igihugu. Ivyo ni ivyavuzwe na Sylvestre Ntibantunganya, uyu akaba yarabaye umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ivyo vyose rero biraboneka ko ubutegetsi bwa Gitega, ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye butumviye inama z'ababahanura, barashobora gukwega akarambaraye. Kugira ngo ushikirize iciyumviro cawe waja ngaha hasi handitse komanteri ugaca wandika hama ukakirungika. Niba ukoresha ururimi rw'icongereza ukaba utari wafyonda subscribe kandi fyondako, canke niba ukoresha ururimi rw'ikinyamazuru fyonda sabone, hama ugaca uja ngaha iburyo ugafyonda no kwako kantu kameze k'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa.